Oui, alors bon, oya, ivyo si byo biba bikenewe. Jamani, fata izo miliyoni 60 muzitware kuri konti. Twara kuri banko. Kandi ucugenda kuri rya biro yindi, undabira bajya abakozi bandi. Ok, ça merci. Le dossier. Je vais pas faire aujourd'hui. Oui, alors? Ok, ubu mureke yinjire nta kibazo, ubu ni sawa. Ego. Sawa. Ashobora pantu yampanga ibintu nabi bashaka pantu. Entrez. Oui, merci beaucoup. Moro cyane, yego tumeze neza namwe sawa. Ça va? C'est bon. Amakuru y'imisi. Kuko tumeze neza. Yo. Bore sana. Hirya y'ejo narabarondeye nashaka problème nashaka tuvugane. Amareka ngire ko mu gisahera. Angora. Bana muraba muri inshuti zanje. Ego mu. Hama ndafise aga problème nagizemo. Sinaga problème ni gisabo nje gusaba. Ego, nta kibazo. Nakeneye amafaranga ashika ku miliyoni 6. Rero ushaka 6 miliyoni. Nashaka 6 miliyoni kugira ngo ndakadedwane. Kugira ngo kuko hariya kugira haguruka hari nuko mba naje kudedwana ngaho muri poro yoga hama kabona guhaguruka. Mon frère, uri burahogora. Kuba uronka akadeplacement cyangwa wifuza akadeplacement. Navyo ni byiza cyane. Ego. Biranakora agasuzuguro. Sivyo frère. Ego. Reka izo 6 miliyoni ndaziguha nta kibazo kandi akwandikira sheke. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Mara se kumva. Ego. Eh. Mara bahinze cyane. Ego. Hama ngenda kubonye nk'Imana frère. Ego. Ndashaka tuyaga. Ikintu kimbakiye ku mutima. Ganiye. Urabona jewe ubusore bwaranyishe. Nafashe umwanya munini wo kurondera amafaranga. Hama Imana irayaguha. Sinitaha ikintu cyo kurondera utubana. Ariko n'ubwo vraiment amafaranga ndafise. Mugabo sinfise umuntu tubana. Yego. Hariho umwigeme akora muri ano mabiro ngaho muri kampani yanje. Ni mwiza pe. Ndamuyumvamo ariko aratambuka numva umutima uvuga ngo tora. Ndabaga nawe. Ariko ikindi nacyo abana bakobwa na cyane nk'abo tuba dukoresha baratinya ababosi bawe. rero nabuze aho noca kugira ngo ndakimubwire inshuti yanje nanje ndakeneye nk'igipeti cyoza kirampamagara papa unoziyo yitwe umva n'ubigenza gute aho gusa icyo no guhanura ko gitoyi utotohoze umva kari nkumi cyangwa tubatse ikibazo ukimenya ntabonane nuko turagorora gakoze ibyo nta maneno wirongera ibyo kugenda kubaza iwabo oya nta maneno wirongera ganira nawe udute turabona naje nabubatse naje si umva no byoherwa kandi mbonye mugenzi nawe yego cyane yego siga afise abantu bahamagara papa Jevem ngoma ndakijemo kandi ndagushimiye cyane urandemesheje numvise ndemye uranguye mu bwoba reka byangongere no bimubwira yego reka ndagikore kabisa kandi ndagushimiye cyane kabisa ndagushimiye ariko teteza kugenda uko akana kibazo haba niteguye rero ko ugomugire mariage nzakubwira ingene ariko yakurikirana yego iyi ngoma ndabije cyane nakoze
sheri ko mutazimije itara kandi bwije sheri kumenga hari ukuntu nibiki ibi uko nari nje ngukumbuye kubera ntiri waha akazi kangoye nje ndagukumbuye ngize ndakuramutse nta kintu uvuze atari kunyigiza gusa wabaye ndabyumva urashitse ushitsi wawe dawe geretse aya masaha uvuye ni hehe bagize saa yine z'ijoro bagikora mwabujya ngo zimwe mukora ko akazi ukora ndakazi ni heza umbwira hama amasaha bacuguruye che gerageza ntahure unyumve akazi nkora sinikoresha kandi umbabarire si jewe nkora akazi kagoye nta buryo na bumwe nakwirwa mu gahinga nayo ndanagukumbuye aho mbabarire ubu rero ninjye zigenda umukozi wawe ni muri iyi nzu kuva mu gitondo kugera saa yine z'ijoro ubu uri mu biki ndakurarira nk'umukozi wawe urabona ko jeno byihanganira ibi sino byihanganira namba kanze kwiryamira ndakureke mbisa nigiye mbisa abona ko jana baye umukozi wiwe ese ari kubikora ntacyo anakagabo kanini sikandoza ivyombo gipfa ngo ufise umugore sheri sheri sinovyemera ni hehe mu buzi bagera amasaha bagikora uko sikungira umukozi Jengira twebwe ibona nabyihangana ubona yasangana satani y'ijoro uzi ko ndagukenera ngaha mu rugo mushinga ko wihuse kunkarira utabanje kumbaza ikibazo nagize ntabwo ikibazo cyane nagonze umuntu wabonye umuntu yego ubwo ntiyapfuye naciye ndamujyana kwa muganga niba aho kwamujyana kwa muganga isawa cyangwa mbere nkaryohe ko acumujyana kwa muganga wagize ikintu cyiza nizeye kwa muganga bamukurikirana aho ko wamujyanye wahejeje wewe utekane ureme ndazi ko ufite amarangamutima menshi ajya wahejeje kwa muganga n'ababyeyi baramuvura byose bazobikurikirana je mbanze ko ari kumusuzugura bisanzwe sinzi ko hagize ingorane mbabarire ndumva nawe wahuye n'ikibazo rero shikenda muri saa hari akantu naguteguriye urabe ufungure ndagusangayo sivyo vuga ntutewe nta kibazo
mwaramutse ni sana. Yego n'amahoro. Yego. Tubafashe iki? Nari nje kuraba wa mugwayi nazana. Umwe mwazana yageze isanganya ejo. Ego. Ukuntu bimeze twaramukoreye ibipimo turaraba ukuntu ameze. Ibintu twarose cyangwa twabonye bisaba yuko hamanza kuboneka uburyo imbere yuko umurwayi akira neza. Hasabwa ibiki? Hasabwa miliyoni 3. Miliyoni 3. Okay. Reka genda arondera ariko umukurikirana neza. Ego turamukurikirana. Uko biri kose tutegerezwa kubikurikirana kugira ngo umurwayi manza atore mitende hanyuma amafaranga mukoresha ingufu uburyo bwose yaboneke kugira ngo mumutahane ameze neza. Ngoshobora kumunyereka? Ego twumukwereka umuzuye umurwayi. Ego. Jewe bosi nagize ikibazo. Ikibazo nyabaki? Ejo naragonze umuntu. Agonze umuntu? Yego. Vyagenze gute? Ibintu byambaye ko ntavyo namenye. Nashidutse nsanga namugonze. Kumbe ni impumyi. Oh, that is why. Ashobora yaciye yitamwe. Polisa, none yapfuye. Oya ntiyapfuye. Naciye ndamusimbana kwa muganga. Wow. Wagize neza cyane. Burya sanze umutima ufise, ari naje wafise. Naje bishitse hakiye kibazo nk'icyo. Namace ndamutwara kwa muganga. Ivyo byama byadushiye ko turi mu barabara. Iyo mpamvu nashaka ndabasabe boss ubufasha bw'amafaranga. Mungurane 2 million nzoyabasubiza. Kugira bikunde nkurikirana uwo murwayi. Nyapa kine gufikirite. Ayo ndayaguha. Ahubwo ndakugabira na 500,000. Utonyishura 2 million. Ariko 500,000 ndatsugabira. Kugira ntugire ikibazo. Murakoze. Singomba ko ari ngorane mugira. Murakoze. Bonjour. Merci. Okay. Kurangengeki. My friend. No, my son mugenzi. Urikuranga friend. Oya batese. Kuranga n'ukuri byarashitse friend. Urabona ko heruka muzi. Narabuza aho nera bwenge ndamubwire cya kibazo friend. Bosi nguma bise ubwoba uratumva. Byaranze siribo. Bareka ndanamutwenga. Harageze naho ryari niyumvira ati ndabasha. Ndamutwara kuri cafe Guruma. Tumucayi ndamubwirire. Bira. Bateye isoni nuko. Biranyagira n'ukuri. Uri umuntu muga. Byarangoye n'ukuri. Byaranguye kuva kigeze narabuze aho ndamuca. Ego ndamushaka kandi ndamukeneye. Umugabo byarabuze ahantu noca kugira ngo bitya jambo ndabidudure yuko ndamukeneye ko bana. Byarangoye friend. Hagera naho niyumvira ati ndamuhamagara muri biro ngaha. Mugabo nkumva igitima biranyanye n'ukuri. Ahubwo nanagira ndabashimire mwebwe abantu mwageze ku rwego kuzana umugore. None mwebwe kumutongoza mwarihereye kugira ngo ubwire umukobwa iki ahageraho yemera kugira aho ugenda kumukwa nyene mukategura n'urubanza. Ivyo bintu byabagendeye guteka mw'abantu. Cyo birangora rwose byarangoye no kubesha. Nishituma kugira umugenzi ari byiza. Byariho narateguye genda mutwara muri cafe Guruma tukamura yicaye kuya tuganire. Navyo nyene hagize no kimubwira bikanyahira. Ashimye nakaroge ngira baranutse. Nubwo mufise. Nuko Ushinga mu biro hari ibyo binoti byawe.
n'ubwenge bwo gutanguza hari bwarakugoye. n'ikindi naco haragira aho ndamupangira akazi kavuga ati ciye urabona abakozi banje ngaha batasoza nkamupangira akazi nkavuga ati je akazi ngoma ndamuhe kaza kumushikana saa 12 kugira abandi batahe asigare mbone kumuganiriza mbo nkamuha amaraporo menshi biki by'amahera n'ibiki mugabo umusazi mu gukora n'umusazi arabikora saa 9:30 kenzo rero ndima akaba hejeje agataha n'abakozi kagira kugira muri ibi yiwe kumuraba mu gatondo ndamusabye amaraporo yarahejeje kera reka tuve mu byo gutwenga kuko uno munsi ni wowe ejo n'ubundi jeho narabivuye ejo narabihejeje reka dukore gutya byarakunaniye ndabyigiremo cyane kuko jewe sori gatoyi umuntu uhetse twarahuye ndamuramutsa nawe ati bofre hewe kuri jewe cyo kuwundi muntu sinavuze ko ari wewe navuze bofre gusa arambaza ngo ni bofre wawe ngo kuri yinde ndavuga ati jewe icyo nzi gusa no kuri bofre nta bindi turasezera turagenda rero we nimba barakivuze cyo yego rero nimba byarase ukuntu uri umubwire uko byogenda kugira ngo mubane niba byarase ukuntu mutogoze rindira ngo inzokereka umuti dukora umuti tegura umunsi amahero yafise sayibutse ubanze utohoze kwanza umva ko atamupanye kote umva ko ashaka kuja mu kabari napanye kote ga baraja mu kabari hama cyo abakabari kameze neza ahantu yiyubashe tutaraja mu byo mu kabari jewe nakubesha narafa passerage arambira ikibazo cyuko yagonze umuntu byamutwaye amahera menshi cyane muri mu bitaro yego asanze ngana mu biro nyene arasaba n'amafaranga ya 4 million ndayamuha mugabo cyarananiye kugira ndakidudure kugira ndabivuge iyo jambo byarangoye none waramuhaye amahera mugabira kunanira kuri umunesha n'igihe ndamupangira akazi nkamuha akazi kenshi kugira ngo aze guteba no ibintu nyine ngorera ku mashini nyene amaraporo kugira ibiki mugabo nkabaze ati nimeburiwe abakozi ni bataza 10 ko abakozi banje muri company bataza 10 seza nkamara ibintu biza kumushikana nimeburi kuri saa 12 n'igice ngasanga byose ngasanga ego sha ndashima amakuru y'iminsi none ni meza sha ariko we warabuze sha mba mu minsi nagize ikibazo mu minsi iheze ikibazo nyabaye umuntu waragize isanganya ryo kugonga umuntu ego niyo mpamvu wabuze none byaciye bigenda gute umaze kumugonga yaravunitse canke yarapfuye byagenze gute uwo muntu ntiyapfuye ari kwa muganga vyoba nivyo kandi yarafise ikibazo cy'ubuhumyi yari wagonze impumyi yego sha ariko mana warahuye n'ikibazo gikomeye kugonga impumyi cyane kore sana ariko Imana ishimwe kubona atapfuye ntiyapfuye sha kandi urumva n'umunsi ngonga uwo muntu narashitse turashwana hama ndamubwira nti uwo muntu bisaba ko ndamukurikirana ngo yurabire kurekeze hari naho urumva ntibyari ariko umugabo wawe nawe nta mutima afise ni hatari kabisa none ubu rero ufashe hehe ndakwembera niko hari umuntu ngomba ndabahembe ariko mugabo iyo mpumyi ndibaza iriko iratora mitende biriko biraza Imana ihija kandi nzohashika ndamurari ukazobona ntaje nzoba nabuze akanya kuko ndajewe birangora